ivuga i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri BBC Gahuzamiryango. Uni saha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Amahoro ni kaze kuri mwese abakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa mbere, itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu muri 2020. U Rwanda rwabangiriye ku ngingo zo gukumira COVID-19 zari zigiye gukurikira kubera ubugwayi bushasha bwabonetse mu gace ka Rusizi. Abari bizeye gusohora amaboko bavyakiriye gute? Byageze nka saa 10 ntarabimenya, ariko hari umugenzi wanjye wampamagaye arabimbwira, numva birambabaje nenda no kurwara. Byambabaje kandi biranteranya n'abo dufitanye ibibazo by'amafaranga nka nyirinzu n'ubuzima nyine no kubona ibidutunga nabyo ni ikibazo. Mu gihe ingingo zo gukumira ikiza ca COVID-19 zikomeza gutezugwa mu bihugu bimwe bimwe no ngaha mu bihugu vya Buraya, niko biri amashure amwe aramaze kugururwa. Turaja mu Faransa twumve uko bimeze. Tubafitiye ndetse n'ikiganiro c'inkino. Ibi byose ni nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC, mushikirizwa na Audace Makado mukanya. Samirana radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane. BBC Gahuzamiryango. Mwiriwe mwese mukurikira BBC. Incamake y'amakuru ndayihere muri Amerika, aho sentare yigije inyuma urubanza rw'umupolisi yagirizwa kuba yarishe wa mugabo w'umwirabure. Ivyateye imyiyerekano imaze amajoro 6. Ubu iyo myiyerekano igeze mu miji irenga 75. Uyo mupolisi yitwa Derek Chauvin yabwirizwa kurengutswa uno munsi muri iyo leta ya Minnesota. Vyandikwa ko azorengutswa ku ndwiza, bivugwa kandi ko abacamanza hari n'ibindi bimwagira bariko baregeranya. Ikindi kivugwa nuko ingingo itarafatwa ko abandi bapolisi 3 bari kumwe n'uyu Derek nabo igihe George Floyd yicwa bagiye kuzorengutswa nk'uko bisabwa n'abari mu myiyerekano. Umukuru w'igipolisi ca Minneapolis yavuze ko yemera ko bari bafatanije n'uwo mugenzi wabo Derek. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yashinze itariki y'itora y'ibigiye guhinduka mu ibwirizwa nshingiro. Gikuru nuko rimurekurira kuguma ku butegetsi iyindi myaka 16. Ayo matora yaratekanijwe mu kwezi kwa 4 guheze, yigijwe inyuma kubera coronavirus. Putin yavuze ko ayo matora azosozegwa itariki imwe y'uko indwi amaze imisi 6 mu ntumbero yo kubahiriza ingingo yo kutegerana kw'abatora. Mu Burusiya ibitigiri vy'abagwaye COVID-19 biracari hejuru, ariko Putin avuga ko naho biruko vyahagaze kwiyongera. Imenyesha makuru bisigura ko aya matora yihutishijwe ingaruka za COVID-19 ku butunzi zitarigaragaza. Mu ibwirizwa shingiro rihari cari ikiringo ciwe ca nyuma corangiye mu 2024. Mu mezi 2 aheze bubaye ubwa mbere Irani ishira ahabona ibiharuro vy'abanduye coronavirus benshi ku munsi. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bugabisha ko iki kiza gishobora kwiyongera kurusha umwanya wari wose kandi bidasanzwe. Inkuru ya Sebastian Asher ni mwijwi rya Mark Niyonkuru. Abantu hafi 3,000 n'abandi 8 bapfuye n'ivyo bitigiri bishasha vy'abanduye coronavirus mu masaha 28 aheze.
Umushikiranganji w'amagara y'abantu Said Namaki yarutse kuvuga ko iki kiza biboneka neza ko kitaragera guhera. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane, Iran yagiragerageza gusubira kugura ibibanza byo kudandarizamwo amashuri n'imisigiti inyuma yo gusinzikazwa cane n'ikiza kurusha ibindi bihugu vyo mu burasirazuba bwo hagati. Abantu hafi 7,900 nibo bamaze guhitanwa n'iyi ngwara ya COVID-19, ibitigiri bishikirizwa n'ubutegetsi bwa Iran. Ariko harabavuga ko ibitigiri biri hejuru kurusha ivyo. Mu ndwi zibiri ziheze, abategetsi baragabishije kwikikiza gishobora kugaruka mu ntara nyinshi, bagabisha abanyagihugu ko badakurikiza ingingo zo kwikingira ico kiza. Umushikiranganji Namaki yavuze ko abatwara basabye abanyagihugu kudatunganya imanza z'ubugeni n'izo gufuba bapfuye, ariko ntibumvirijwe. Iyi ni BBC mukurikira. Dusubiye muri Amerika, Perezida Donald Trump yasubiye kugira ibitero vyo mu majambo bigana Joe Biden bahiganwa ava mu mugambwe wa Demokrate. Aha ni mu gihe ahubwo aremerewe n'abamusaba kunga igihugu. Mu butumwa bwa Twitter, Trump yavuze ko Biden ariko akoresha imyiyerekano iri kwiraba mu gutera akajagari kuva yicwa rya George Floyd. N'imyiyerekano yakurikiye, Perezida Trump nta jambo arashikiriza igihugu. Mu nyandiko ku mihora ngurukana bumenyi, Trump yaragaye abakoresha ingimba. Bamwe mu bo mu mugambwe wiwe w'aba Republican barashikirije amakenga yabo bavuga ko uburyo abwira igihugu bishobora ahubwo kunyura umutekano. Ari Kinshasa muri Kongo, Eteni Longondo, umushikiranganji w'amagara y'abantu, yavuze ko abantu 4 bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'umugera wa Ebola wasubiye kwibonekeza. Abo bapfiriye mu burengero bw'umuji wa Mbandaka, ni ku birometero birenga 1000 uvuye mu buseruko bwa Kongo, aho uwo mugera wari wibonekeje cyane. Igihugu cari ciruhukije kuva mu kwa kane guheze, aho hari hamenyeshejwe ko ico kiza caheze. Aho muri Kongo rero abarenga 2,000 nibo bahitanywe na Ebola. Ubu igihugu kandi kiriko kigwana n'umugera wa coronavirus, mu gihe abategetsi bamenyesha ko 3,000 bamaze kumenyekana ko banduye. Mukanya Florentine aragaruka babwire amakuru yandi ya BBC, ariko ndangirize muri Hong Kong aho ikoraniro riba uko umwaka utashe ryo kwibuka ubwicanyi bwahitanye abashinwa amajana mu kibanza ca Tiananmen hari mu 1989. Uyu mwaka ritazoba uko ryahora. Igipolisi cimanye uruhusha gishimika kukiza coronavirus. Abategura ivyo birori bo babona ko coronavirus yabaye icitwazo. Jacques Niyitegeka aratubwira inkuru ya Stephen McDonald. Hong Kong na ahantu hamwe gusa mu Bushinwa abantu bamaze igihe bafite uburenganzira bwo kwibuka ababuriye ubuzima ku rubuga rwa Tiananmen igihe bakozanyagaho n'inzego zishinzwe umutekano muri 1989. Buri mwaka imbaga y'abantu ubundi iteranira Victoria Park muri Hong Kong mu muhango wo kwibuka urangwa no gucana amatara menshi ya buji. Umwaka ushize hari haje abantu benshi cyane kandi yabaye intango y'imyigaragambyo yo kwamagana itegeko ryanzwe cyane muri iyo ntara ritanga ububasha bwo koherereza leta ya Beijing abashakwa n'ubucamanza bwayo. Ariko muri uyu mwaka ku nshuro ya mbere mu myaka 30 yishize, igipolisi kimanye ruhushya kivuga ko bishobora kubangamira ubuzima bwa rubanda muri rusange. Umwe mu bategura uwo muhango, Riche Wook, yavuze ko abategetsi barimo kwitwaza icyorezo cya coronavirus kugira ngo bawuburizemo. Muri Hong Kong, coronavirus imaze guhitana abantu 4 mu gihe abamaze kuyandura barenga 1,000. Arakoze Odasa Makado kuri ayo makuru ya BBC. Amakuru mu buryo burambuye tuyahere mu Rwanda, aho leta y'ico gihugu yahagaritse vyihuta umugambi wo gusubizaho uruja n'uruza ku ngendo ziva mu gisagara ca Kigali zija hagati mu gihugu. Abatwara abantu ku mapikipiki nabo nyene bategerezwa kubanza kubangira mu gihe botegerejwe gusubira ku mirimo yabo kuri uyu wa mbere. Ubutegetsi bwavuze yuko ico cemezo catewe n'abagwayi bashasha
babonetse mu muji wa Rusizi ku mupaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Navuganye mu kanya na mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa ari i Kigali, banza kumubaza ivy'ubutegetsi bwashikirije. Nibyo Florentine, abarwayi baraye bagaragaye mu ijoro ryakeye na abarwayi 11 ariko hakabamo 5 babonetse mu karere ka Rusizi, ni ku gace kegereye umupaka u Rwanda twangiye na Kongo. Abo 5 bo bateye impungenge cyane kuko mu bisanzwe habonekaga cyane abashoferi b'amakamyo aturuka hanze y'igihugu, nibo bari basigaye bagaragara, ariko babo ni abacuruzi basanzwe nubwo ari abambukiranya imipaka, bakaba ari abacururizaga nko mu gihugu cya Kongo, ariko bakaba batandukanye n'abo bashoferi twari tumaze kumenyera ko aribo bari bamaze iminsi bavugwa. Minisiteri ikavuga ko iki cyiciro kibaye gishyashya cyabateye impungenge ko byaba bigaragaza ko uburwayi bwaba butangiye kugera no mu baturage. Uyu ni Minisitiri Ngamije Daniel w'ubuzima abisobanura. Ni abantu 5 tuzi umwuga bakora, tuzi aho bashobora kuba barahuye nabo naho bashobora kuba baravanye kiriya cyorezo. Twabakiriye bari mu ivuriro hariya mu karere ka Rusizi, twohereje n'impuguke zavuye i Kigali zamaze kugera Rusizi kunganira aho bakorana kugira ngo babashe kumenya amakuru yose ahagije abantu bahuye nabo n'uburyo banduye, turusheho kubitaho, turushe no guhagarika icyorezo. Nibyo turi gukora ubu ngubu kandi nkeka ko biza gutanga umusaruro vuba. None Gamwambutsa, hari abo mwashoboye kuvugana bakababwira uko bakiriye iki cemezo ca leta? Navuganye n'umwe mu bari bategereje cyane gusubira mu muhanda, uwo ni umusore utwara ipikipiki, wambwiye rwose ko cyabaye igihombo gikomeye kuko imyiteguro yose yari yamaze kuyishyira ku ruhande, dore ko bari muri cya cyiciro cy'aba bandi barya ari uko bavuye gukora. Umva uwo musore uko yabimbwiye. Nabyiteguye, byageze nka saa 10 ntarabimenya, ariko hari umugenzi wanjye wampamagaye arabimbwira, numva birambabaje nenda no kurwara. Byambabaje kandi biranteranya n'abo dufitanye ibibazo by'amafaranga nka nyir'inzu n'ubuzima nyine, no kubona ibidutunga nabyo ni ikibazo. Kwirinda byo ndabyumva, ariko n'inzara nayo ni ikindi kibazo kuko ntabwo wakwirinda utariye. Iki cemezo hoba hatanzwe ikiringo kizomara canke? Ubu ngubu Minisiteri ntabwo yavuze ngo kizamara igihe kingana iki, ahubwo icyo bavuze nuko ejo hari inama y'abaminisitiri ku buryo busobanutse, ikaba ari izavuga ikigomba gukorwa. Turibaza ko ishobora kuzemeza iki cyemezo cya mbere cyo kongera kubuza izi ngendo zirenga Kigali zikomeze kubaho, cyangwa se wenda ikaba yakongeraho n'ibindi. Turategereza umunsi w'ejo y'inama y'abaminisitiri izavuga. Mwambutsa, bavuga yuko abagwayi bashasha babonetse mu gace ka Rusizi ari abacuruzi basanzwe, ariko hari haheze iminsi bivugwa yuko ubugwayi bushasha bwinjizwa n'abashoferi b'amakamyo manini bajabuka imipaka. Ikibazo cabo coba kigezehe? Minisitiri w'ubuzima Dr Daniel Ngamije yavuze ko nabo ikibazo cyabo kimaze kubonerwa umuti ku bwumvikane hagati y'u Rwanda n'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Twumve Minisitiri Ngamije icyo avuga kuri abashoferi. Umushoferi agiye kujya utwara rukurura, agiye kujya ahaguruka mu gihugu cye yasuzumwe COVID, ku buryo azaba afite na certificat yemeza ko nta ndwara arwaye. Ndetse ayo makuru hakabaho kuyahanahana hagati y'ibihugu byose bigize uyu muryango. Umuntu azaba azi ngo uyu mushoferi uri mu muhanda mu minsi 14 certificat izaba ifite agaciro kayo, nta kibazo yagombye kudutera. Mu nzira hose anyura hazaba hari ahantu yemerewe guhagarara. Aho hantu hararinzwe, ntabwo umuntu azajya ahagarika imodoka ngo ajye mu giturage ajye guhura na kanaka. Umushikiranganje Daniel Ngamije ni warangije iyi nkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Turekeze muri Afrika y'Epfo, aho umushikiranganje w'amashure y'intango muri ico gihugu Angi Motega yasavye imbabazi kubera ishavu n'amadidane vyatewe no kubona isango ryo gusubiza abana mu mashure ryongeye kwigizwayo iyindi ndwi yose mu mashure yo mu mwaka w'indwi na 12 bakaba bari biteze gusubira kwiga uno munsi inyuma y'amezi 2 bari barahagaritse mu nzira yo kwirinda ikiza ca COVID-19. Inkuru ya Nomsa Museko mishikizwa na Feranga Kwaya.
uyu munsi nibwo amashuri yari kongera gutangira muri Afurika y'Epfo ariko habonetse impungenge n'urujijo. Urugaga rw'abarimu rwasabye abarurimo kuguma mu ngo zabo kugeza igihe amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ashyiriwe mu bikorwa. Ubushikiranganji bw'uburezi nabwo nyine bwari bwarasezeranyije gutera imiti ikuraho imyanda mu mashuri, bakanayasukura, bakongera bagatanga amazi ndetse n'ibyangombwa umuntu akoresha mu kwikingira mu mashuri yose. Ariko amashuri menshi yari atarabona ibyo byangombwa. Ikiganiro abategetsi bagombaga guha abanyamakuru cyari giteganyijwe ejo mu ijoro saa 5 za nijoro cyasubitswe. Ibyo birakaza cyane abarimu n'abanyeshuri bari biteguye gutangira amasomo uyu munsi. Umushikiranganji w'uburezi Anje Moteka ubu avuze yuko amashuri azongera gufungura ku itariki ya 8 z'uku kwezi, asezeranye yuko agiye gukoresha iki cyumweru kugira ngo ategure ibyangombwa byose bikenewe mu kwirinda icyorezo cya coronavirus. Tukivuga kuri izo ngingo zo gutezura kuguma mu rugo kubera kwirinda ikiza ca COVID-19, twerekeze hano mu bihugu vya Buraya aho hamwe naho nyene bimaze kuboneka yuko ibikorwa bimwe vyamaze gusubira gutangura, harimwo n'amashure nk'ano mu Bwongereza. Amashure y'intango yasubiye kugurura mu myaka ya mbere no mu wa gatandatu, hamwe n'amashure y'imicuko. Mu Faransa bo babimazemwo iminsi kuva ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu, ndetse n'amayira ya gari ya moshi n'imodokari za bus mu bisagara yarasubiye kugururwa. Ejo aho bukera naho biteze nuko amaresitora yugurura, nkuko nabiganiwe na Marianne Barishimira, umwigisha wo mu gisagara ca Nice mu manuko bw'Ubufaransa. Nko mu magazine ugiye gusuma canke ugiye winjiye muri tram canke winjiye muri bus udafite agafukamunwa ntushobora kwinjira, baragusohora. Hariho rero n'amaresitora yose aracugaye. Muri iyi ndwi iheze niho babahaye uruhusha rwo kuzokugurura kuva ejo. Hama amashure nayo baruguruye kuva itariki 11. Wewe umenga ni nako kazi ukora, mubona abavyeyi bavyakira gute? Abana baraza, bo mwiteze bose baraza? Jewe nkorera ku ishure ry'abigenga. Hama hariho abana b'abaganga n'abandi bajya bagira ubushakashatsi, twagumye tubakira ku ishure kugira ngo bace babahitana bavuye ku kazi. Abo bana umwe wese yicara ku ntebe yiwe ukwiwe no ku meza ukwiwe, hakaca hasubira nk'imetero, hakaca hasubira uyundi, gutyo tukabatandukanya. Iyo bagiye gukina barabikurikiza? Hageze gukina rero wagumiza ijisho kuri abo bana nyene, baguma wamira uvuga uti imetero egerayo. Ubu rero twakiriye bose hoho ni yindi ngwano, kuko bavuye mu ishure twaca tubatoneka baja gukaraba. Urabona bana barahurira kuri ayo mashure, abavyeyi bakaza kubashikana ku ishure canke kubatora, bigatuma abantu bayihanahana. Hari impungenge nka bene izo mubona ku ishure? Impungenge ziriho, kuko mbere ngirenje no ku karorero gaheruka kuba kambaye ko jewe nyene abajejwe amagara muri iyi ntara nza numva barampamagaye bambwira ngo wewe waragiye mu contact n'umuntu ngo agwaye COVID-19, ngo none rero ngo biba byiza uhamagaye muganga wawe akujejwe, hama kandi wongere utugenda kugirisha test kuko birihuta. Uje kwipimisha? Ego nje kwipimisha. Jewe ndagihumura, ndatangara kuko iyo contact nari nayigiranye gusa n'abo bana. Ndagenda barampima muri laboratoire, sanga ni negative, kandi urumva sinipimisha jenyene. Niba abana mwigisha yamwakiriye, mwigisha yamwigishije mu gitondo, na jewe mwigisha wa après-midi tuja kwipimisha. Twebwe rero abo bantu 12 hari hafashwe ingingo bati hakaba n'umwe aza kuba teste positive, ishure rirugara. Mbere baciye bugara n'ishure ryose kuko ntibari bazi bishobora kuba byabaye. Ubu rero ejo ubuzima buzosubira bubandanye nk'ibisanzwe. Mbere kuwa kane no kuwa gatanu bari bahamagaye ababishaka ko boza, ariko kuva ejo bose bazoza. Marianne Barishimira twavugana ari Nice mu manuko bw'Ubufaransa. Gahuzamiryango ibashikanye ku isaha imwe iburi minota 11 mu Rwanda no mu Burundi.
twerekeze ku mugabane wa Amerika. Leta zunze ubumwe za Amerika uyu munsi ugeze kuri kugira gatandatu harangwa imigumuko yadutse mu miji itandukanye y'amareta y'ico gihugu yandurutse ku rupfu rw'umwirabure George Floyd yiciwe mu maboko y'abapolisi. Ahenshi muri iyo miji hashizweho amategeko y'umukwabu, ariko abariko biyamiriza igipolisi barega kwizizira abirabure ntibitayeho iyo mikwabu. Imigumuko nk'iyi biravugwa yuko yaheruka ku gihe c'urupfu rwa Martin Luther King mu 1968. Amerika yagomoye ingabo zigera ku bihumbi 5 zo mu rwego rujeje kurinda umutekano hagati mu gihugu guhangana n'abari muri iyo migumuko basugereje ndetse gushika no ku biro vy'umukuru w'igihugu White House. Navuganye mu kanya na Leonce Byimana asanzwe aba Washington DC, aho yambwiye yuko n'ubu biboneka yuko hari abafise imforo yo gusubira mu mabarabara. Abantu barakaye, abirabura b'abanyamerika ndetse n'abazungu n'andi moko atuye hangaha. Abantu baravuga bati ubutegetsi nibwo bufitemo uruhare mu kuba nta kintu gikorwa kuva kera. Rero hano mu mujyi wa Washington DC urebye guhera ku wa gatandatu abantu bagiye hafi ya White House aho bita Lafayette Square, abantu bacana imiriro rwose bashaka ndetse no kwinjira muri White House, bahangana cyane na serivisi zirinda perezida. Ariko byarakomeje ndetse kugeza n'ejo aho amazu amwe yatwitswe, ibikorwa bigaragaza ubuyobozi, za monima zimwe ziba hano mu mujyi wa DC zirangizwa. Urabona ko rero abantu barakaye kandi n'uyu munsi bateganyaga gukomeza. Muri kino gihe bimeze gute? Muri iki gitondo nagiye mu mujyi gatoya kureba uko bimeze, ariko wabonaga abantu barimo batembera hafi aho ngaho hari hakiri kare, ariko meya w'umujyi yavuze ko bateganya ko abantu bashobora kugaruka kwigaragambya, aho nyine biteguraga igipolisi ndetse n'abandi bashinzwe umutekano bateganya kuza mbese kurinda umujyi kugira ngo hatagira ibindi bintu byangirizwa. Rero gahunda nuko wabonaga abantu n'ubundi bari hafi aho biteguye ko bashobora kongera kwigaragambya. Hari ivyankirijwe, hari henshi twabona baturiye ibintu gushika naho ubutegetsi bufata umugambi wo gushiraho amasaha y'umukwabu. Harimo mbere no ngaho Washington DC, ayo masaha avajyari agashika ryari, hari amahirwe yuko ashobora gukurikizwa. Ibintu nkuko nakubwiye ejo hano muri DC rwose amaduka amwe yaratwitswe, abigaragambya bagerageza gutwika kiliziya imwe ikomeye cyane hano muri DC iri imbere ya Maison Blanche. Iyo kiliziya rwose yitwa Saint John yashinzwe mu 1816, ndetse abaperezida bose bavuga ko ariyo basengeragamo. Bagerageje kuyitwika ejo bundi, ariko polisi yizimya itarashya cyane. Meya w'uyu mujyi wa Washington DC witwa Bowser yashyizeho ejo igihe cy'umukwabu guhera saa 5 za nijoro kugeza saa 12 za mu gitondo. Gusa ntabwo abantu benshi barimo kubahiriza. Kugeza nijoro wabonaga abantu n'ubundi barakaye bari mu muhanda bahanganye na polisi, ariko uwo mukwabu urahari kuva saa 5 z'umugoroba kugeza saa 12 z'igitondo. Ibintu vyatanguye ku munsi wa kabiri, mubona abantu bafise imforo yo guhesha. Hari ivyo bariko barasaba kumbure bishobora gutuma iyi myiyerekano icureha. Bariko bavuga niki n'inzego z'intwaro canke iz'umutekano? Hari ico bariko barasaba? Abantu baravuga bati bari abapolisi 3 bandi nabo barebereye bagomba gufatwa bagafungwa ndetse bakajyanwa imbere y'inkiko. Hanyuma uriya mupolisi wafashwe, abantu baravuga bati icyaha yarezwe icyaha cyoroshye, aho bavuga ngo ni 3rd degree murder, ubwo ngo ni ubwicanyi ariko ku buryo bworoheje. Abantu baravuga bati bamurege kwica muri rusange ku rwego rwa mbere. Leonce Byimana twavugana ari Washington. Tugaruke muri Afrika mu buseruko no mu ihembe ry'uwo mugabane, aho hiziziwe n'ibibazo by'urusobekerane uretse imvura y'isegenya itera imyuzure no gusiduka kw'imisozi bimaze guhitana abantu baharurwa mu 300, abandi bagera ku 800 bagaruta ingo zabo. Iyo mvura yanabujije urugamba rwo kurwanya inzige zahiziziye hatamwo n'ikiza ca COVID-19. Umunyamakuru wa BBC Messi Juma yagendeye inkengera z'ikiyaga Naivasha muri Kenya ahatewe n'imyuzuri, avugana n'abanyagihugu baho. Inkuru yiwe mwishikirizwa na Yvette Kabatesi.
aha ni mu marembo y'umujyi wa Kihoto, ni urugendo rw'amasaha hafi 2 uturutse mu mujyi wa Nairobi. Hose huzuye amazi menshi cyane. Icyahoze ari umuhanda mukuru wa kaburimbo uburasa n'umugezi muto. Hari amafi mato menshi yogoga muri ayo mazi agenda akagera mu mazu, ndetse yarengeye n'imihanda yose. Ntushobora kugenda n'amaguru cyangwa n'imodoka kugira ngo ugere neza muri ako gace. Abaturage baho biganjemo abarobyi bavuga ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 5 ijoro rimwe babyutse bagasanga amazi y'ikiyaga yamaze kurengera imirima kugeza ubwo ageze no mu mazu. Bikaba byarabaye ngombwa ko imiryango myinshi iva mu mazu yabo ijya gushaka aho icumbika. Ingano y'amazi irakomeza kwiyongera. Urwego rushinzwe amazi iruvuga ko icyo kiyaga cyageze kuri metero 2,000 z'ubujyejuru. Akaba ari ubwa mbere kuva mu myaka y'1970. Amagare, amapikipiki ndetse n'imodoka byasimbuwe n'ubwato, ari nabwo butwara abantu basigaye aho ngaho kugeza ku miryango yabo. Mu bwato buto harimo Francis Wanjiru, umugore we n'umwana wabo w'imyaka 2. Baraturuka mu gace k'ubucuruzi aho amaduka menshi yarengewe n'amazi bikomeye. Leki inaongezeka kila siku. Ikiyaga cyagenda kizamuka buri munsi. Hari kandi n'icyorezo cya coronavirus kitwibasiye. Ubu turi ahantu dushobora no kwandura icyorezo cya kolera, tifoyide cyangwa bilharziose dutinya cyane, ariko nta handi dufite twajya. Abenshi bavuganye na BBC aho ngaho basanga guverinoma yarakoze bike cyane mu gufasha abagizweho ingaruka n'imyuzure, ahubwo igashyira imbaraga zose mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 kimaze guhitana nibura abantu 50 mu gihugu. Abarwayi nabo bakaba barenga 1,400. Zinakuba ya mubuya nini? Hafi 500 by'abantu mu burengerazuba bwa Kenya ubu ntibafite aho kuba kubera imyuzure n'ihirima ry'ubutaka ryakurikiyeho. Amazu, amatungo n'imirima byaratwawe, ubukungu burahungabana. Kimwe cya kabiri cy'imfu z'abahitanywe n'ingaruka z'imvura nabo muri ako gace. David Kiari ukora umwuga w'uburobyi avuga ko byari bigoye kurokoka. Tulianza na kuafektiwa na COVID-19. Ubwa mbere coronavirus niyo banje guhungabanya cyane umwuga wacu w'uburobyi. Inangiza isoko kuko abantu ntibakiza kugura amafi. Nyuma yaho haje umwuzure bituma ibintu birushaho kuba bibi. Hii shughuli imekuwa hard sana kwetu. Bamwe mu bashoboye kwambuka ubu bacumbikiwe ahantu h'agateganyo nko mu mashuri aho bigoye kugira ngo abantu bahane intera. Guverinoma ivuga ko iri higorwa no kongera gutuza abantu mu gihe ikomeza no kubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Ministre Eugene Wamarwa niwe uyoboye ibikorwa byo guhangana n'ikibazo cy'imyuzure. And may I say Kenya is Kenya yibasiwe n'ibyorezo bitandukanye mu gihe kimwe. Nta na rimwe mu mateka y'igihugu cyacu twigeze twibasirwa bigeze aha. Bwa mbere haje uruzuba, hakurikira inzige, none haje na coronavirus ndetse n'imyuzure. Twari mu gikorwa cyo guhangana n'umwanzi tutareba waturutse mu Bushinwa. Imbaraga zacu zose zari zerekejwe kuri coronavirus. None ubu mu buryo butunguranye haje n'imyuzure. Hagati aho ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe cyabuye ko imvura nyinshi iteganijwe gukomeza kugeza muri izi ntangiriro z'ukwa 6. Mu kiganiro nacyo kuri wa 2 twabateguriye. Ubwo urumva utamemukiye koko bushoboka. Ariko si iyo telefone ko nibuka ko mukanya wari uyifite hari hanze. Sibyo se nyine. Nanjye ndabyibuka rwose. Ariko nyobe wahirengeye. Ubwo ni wawe wagiye ku musarani uyifite mu mufuka ikagwamo bushoboka. Reka. Se nigeze nkijyana yo rwose. Ye baba we. Ubwo uzaho nyetse ko iburiye bushoboka. Ngo ahibu hehe kanwa. Ngira se. Ibyo nyetse bibaye byo nabavaho neza neza. Ariko se byuvuga we nibiki? Ni 12:45 kuri BBC.
Nejo rero ntimuze mutangwe tukaba duhereje ngaho ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa mbere tubashimira mwebwe mwese abaduteza amatwi baba baciye kuri radio zanyu abadukurikiye baciye ku rubuga rwacu rwa internet BBC Gahuzamiryango canke kuri Facebook mwese mwakoze gutega amatwi ikiganiro cacu mwari kumwe na Florentine Kwizera muhinga bw'ivyuma naho nari konfashwa na Prudent Sengiyumva naha rero tubasezereye mukomeze kwirinda.